3:40 hariya mu Gatumba ni muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Harabaye ibara aho mu Kirabo umupolisi yitwa APC Nizigiyimana Leopold y'inkumbi arica arashe umupolisi umwe mugenzi we hamwe n'abandi banyagihugu batatu bari muri ubwo bunywero. Hanyuma ngakomeretsa n'abandi banyagihugu bashika kuri 4 bari muri ubwo bunywero nyene. Kumwe rero byagenze umupolisi yaraje ubwa mbere muri ako kabare, hanyuma arashwana n'abantu, hanyuma abari ngaho barababanguranya, baranamubwira ko yobiheba aca agende. Babona rero arasohotse, bakibaza yuko biheze, kumbe yaciye agenda kwambara impuzu y'igipolisi no kuzana inkoho. Agarutse ashitse muri ico kirabo ico yakoze yaciye yugurura umucanga ararasa abo bantu, hanyuma haca hapfa abo bantu 4 harimwo umupolisi mugenzi we yariko aragerageza kumubuza gukora iryo bara, hamwe n'abandi banyagihugu batatu bari muri ico kirabo baciye bitaba Imana. Hariho rero n'abandi batatu banyagihugu bari muri ico kirabo baciye nabo nyene bitaba Imana. Aho amatohoza rero ageze, umupolisi yakoze iryo bara yaciye afatwa, hamwe cyo kimwe n'abandi babiri, n'undi umupolisi umwe hamwe n'uwundi mwigeme umwe, nabo nyene bagirizwa ko bari kumwe n'uwo mupolisi. Bakaba rero bacira ububaza bamaze gushikiriza ubutungane kugira ngo bace bacira urubanza rw'ikibirira. Ubushikiranganji bw'umutekano rero bukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe, bwa mbere hoho bagomba kubanza gutera ivyatsi iyo nyifato igahitse yo mupolisi yarenze ku ndahiro akaja guhohotera abanyagihugu. Bwa mbere hoho yakoze amakosa menshi ko yagiye mu kirabo yambaye n'umwambaro w'igihugu, umwambaro w'akazi, yongera atora n'inkoho yategezwe gukoresha mu gukingira abanyagihugu, araheza bari yakoresha mu kubagandagura. Iyo nyifato rero ubushikiranganji bw'umutekano bukaba bwigaye cane, bukanahoza n'ababuriye muri ububisha bwakozwe n'uwo mupolisi, bunamenyesha yuko amatohoza aza yamaze gukorwa. Abagirizwa iri bara rero bose bakaba bamaze gufatwa, ubu bakaba bamaze gushikirizwa ubutungane.